Perezida Museveni igihugu cya Uganda akaba yamuritse igifaru cyakorewe muri iki gihugu cya Uganda. Perezida wa Repubulika ya Uganda akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga Yoweri Kaguta Museveni yamuritse imodoka y'intambara igifaru cyitwa Chuyi cyakorewe muri iki gihugu cya Uganda. Uyu muhango wabaye kuri 18 Ukwakira 2021 nk'uko byatangajwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. General Kainerugaba mu butumwa yanyujije kuri Twitter ku itariki ya 19 Ukwakira 2021 yagize ati ingabo zirwanira ku butaka zatewe ishema nuko ejo hashize perezida akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda yamuritse imodoka z'intambara za Chuyi ati yateguriwe inakorerwa muri Uganda, Imana ihe umugisha igihugu cya Uganda. Imodoka ikaba yongereye ku zindi zitwa Nyoka Perezida Museveni yamuritse muri Kanama 2018 nazo zakorewe muri iki gihugu cya Uganda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta ya Burundi yashikirije iyo Rwanda abagwanyi 11 b'umugwi witwaje ibigwanisho FLN ugwanya ubutegetsi bw'i Kigali kuri uyu wa kabiri. Umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye. Abandi batwara insata by'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CIRGL, abaserukiye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU, hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka wa Gasenyi Nemba, ibihugu byombi bisangiye. Umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ivyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu biriko bija mu nzira nziza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Avuga ku izina ry'umugaba w'ingabo z'icyo gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byombi bibiri. Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants. Uyu munsi Repubulika y'u Rwanda yakiriye abagwanyi 11 ba FLN batanzwe na leta y'u Burundi. Ibi bibaye amezi 2019 u Rwanda rutanze abagwanyi 19 b'abarundi kuri uyu mupaka nyene. Iki si igicapo c'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo n'intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere. Contribution to peace and security in the region. Colonel Ernest Musabaje w'iperereza muri FDNB igisirikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakora iterabwoba yemeza ko bashikirijwe u Rwanda kubera Burundi bwiyemeje kugwanya iterabwoba aho riva hose. Nous sommes venus ici pour remettre officiellement les 11 membres et se baptiser. Uyu munsi twaje gushikiriza abagwanyi 11 mu gisirikare cy'u Rwanda kugira bakirwe imanza n'igihugu cyabo. Burundi ntibusiba gushimangira ko atacyo bumariye guhindigi imigwi durumbanye ibihugu bibanyi. Kubwo Burundi umurwi wose urumbanye umutekano w'abantu bitekaniye mu hari w'iterabwoba. Mu kurwanya bene iyo migwi ibihugu byacu bibwirizwa gukorera hamwe mu runani. Pour combattre toutes ces organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie. Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero 295 bavuye Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishamba kimeza rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe rigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye abanyarwanda. However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that hundreds of others remain in Kibira forest from where they continue with attempts to launch cross-border. Nubwo twakiriye abagwanyi 11 twibutse ko abandi amajana n'amajana bakiri mu ishamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakica inzirakarengane z'abasivile. Iyo mpamvu twe na mwene wacu mu Burundi n'abakuru bacu babiri dukora tutiziganya kugira ngo kugerezwa ku bihugu byacu byombi bineshwe burundu, ariko turashika kugeza imigenderanire inaguwe neza. Amanama y'abakuru b'ingabo yabwirizwa kuba kenshi imbere zikugururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atankomanzi. Borders reopened and the free movement of our two people and goods restored. Abagwanyi byavuzwe gusa ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe yamenyesha makuru. Mugaba amasoko y'ijwi rya Amerika yajemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi muri uku 9 guheze. Igice cy'ikibira kihaherereye gikunze kuvugwamwo abagwanyi bavuga ikinyarwanda nk'uko abanyagihugu baho badasiba kubivuga. Mbere igisirikare cy'u Rwanda cemeje kenshi naco nyene ko bajabuka ku butaka bw'ico gihugu ariyo baturutse. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yari yavyamiriye kure. Iyo migwi y'abitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise, kandi nwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi. Gusa icyo twokwemeza kubera n'akarere karimwo ishamba rinini yegeye umupaka duhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi ca Kongo, iyo rero
habaye ingorane ku ruhande njyango rw'ababanyi hariya mu Rwanda hari igihe usanga bakunze kubivuga gutyo. Umuhari FPR n'ishami ry'abarwanyi b'ihuriro rya politiki MRCD rigwanya leta y'u Rwanda riri mu byatumye Paul Rusesabagina yarongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 akatirwa imyaka 25 yo gufungwa kwa 20 ukwezi kw'icenda guheze. Yagirijwe kuba mu w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubiswe intaye mu gahanga nabo nyene bagirizwe ibyaha biri mu ivyo. Rusesabagina mu bashinze MRCD Eroge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB rutangaza ko rwahamagaje Madame Ingabire Victoire Muhoza yashinze umugambwe Dalfa umurinzi utaremerwa gukorera mu gihugu gushika ubu. Idonido kuri inkuru na Assumpta Kaboyi. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye Ijwi rya Amerika ko Ingabire Victoire yahamagajwe kwitabura urwego mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Uyu muvugizi ntiyashatse gusobanura mu buryo burambuye ikingabire abazwa kuko yatangaje ko ibyo aregwa azabimenyeshwa ku giti cye. Gusa Murangira yabwiye Ijwi rya Amerika imwe mu mpamvu bifuje gutumiza Ingabire. Nibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi ndetse n'abandi bantu bafashwe mu cyumweru gishize muri aya masaha y'igitondo nibwo ari buze kubaza. Ese iyo umuntu ahamagajwe nk'uko yitwaza umwavoka we cyangwa se aza gusobanura gusa ntabwo ari ngombwa kwitwaza umwavoka? Ni ubushake bwe, icyo yakora cyose yumva kimubereye cyiza nicyo yakora. Gusa burya ushobora gutumizwa mu rwego rw'ubugenzacyaha kubw'impamvu zitandukanye, ari byo bakubaza, ari amakuru bagushakaho, ari ubuhamya bagushakaho. Ibyo byose rero nibaza ko biba bikeneye avoka. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Madame Ingabire Victoire mu gihe yari mu rugendo yitabye RIB, gusa nawe atangaza ko ataramenya neza icyatumye ahamagazwa. Ntabwo nzi impamvu bantumijeho, nta niyo bambwiye, barambwiye batuzaza tuganire. Ukuganira bisaba ko witwaza umwavoka wawe cyangwa wigendeye wenyine? Ona ngomba kuba mfite n'umwavoka kuko muri RIB ntabwo ari ahantu abantu baganirira. Muri RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha bakuriye gutyo, ntekereza ko ari uburyo bwo kuvuga urw'ubugenzacyaha, ntabwo wajyayo udafite umwavoka. Ntabwo utekereza ko bishobora kuba bifitanye isano barwanashyaka bo muri Darfur umurinzi nabo benshi bafunze ko wenda byaba bifitanye isano? Birashoboka, ntabwo mbize rwose, nta gitekerezo mbifiteho kuko nabo ubwabo kugeza ubu ntabwo ndabona impamvu babafashe. RIB ihamagaje Ingabire mu gihe mu cyumweru gishize yari yataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste w'Umubavu TV, ikinyamakuru gikorera kuri murandasi. Uyu munyamakuru yafatanywe n'abandi bantu batanu bo mu ishyaka Darfur umurinzi ritaremerwa na leta y'u Rwanda. RIB yavugaga ko bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Nabajije Ingabire ko nta mpungenge afite ko n'abashobora gutabwa muri yombi, yumvikanisha ko iyo wiyemeje gukora politike byose biba bishoboka. Impungenge zo zirahari, ariko byabaye ntabwo nabitangira kuko ntekereza ko nabo bari bazi ko bazafungwa. Iyo muri politiki burya ntabwo muri ku rugamba nkuru turiho rwo guharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, kubaka demokarasi isesuye mu gihugu cyacu, icyo gihe uba witeguye ko ibintu nk'ibi bishobora kuba. Yabanda ko ubuzima bwo muri gereza nigeze kubamo ndabuzi, byatuma ndara ntasinziriye ngo nuko RIB yampamagaje, cyane ko ndi gutekereza mu mutima wanjye ngasanga nta mpamvu afite ku buzima, nta kintu nakoze kibangamiye itegeko. Amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye nyuma y'uko Ingabire avuye kwitaba RIB nuko atigeze abazwa kuko yasobanuye ko arwaye. Urwego rw'ubugenzacyaha bwemereye Ingabire gusubira iwe akazongera kwitaba kuwa 4 w'iki cyumweru. Si ubwa mbere Ingabire Victoire yitabye inzego z'ubutabera kuko mu mwaka wa 2013 urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 amaze guhamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Yaberekuwe mu mwaka wa 2018 ku mbabazi z'umukuru w'igihugu amaze imyaka 8 muri gereza. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.